Bakundwa b'Imana, nshuti bagenzi bino samirizi y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya, ijwi ry'Imana iwacu, ijwi ry'Imana iwanyu, kaze dusangire ijambo ry'Imana ryo kuri uyu wa gatatu. Turacari mu ndwi ya mbere yo muri kino gihe gisanzwe, umwaka wa liturujia y'Eklezia, umwaka ugaburikana kabiri. Ijambo ry'Imana dusanga ahakurikira. Igisomwa ca mbere cashwabuwe mu gitabo ca mbere ca Samueli mu kigabane ca gatatu, kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo w'icumi no kuva ku murongo wa 19 gushika ku murongo wa 20. Izaburi yo kwitsa iryo jambo ry'Imana ni izaburi ya 39. Inkuru nziza ni inkuru nziza mukama wacu Yesu Kristo, nkuko twayandikiwe na Mariko Mweranda mu kigabane ca mbere kuva ku murongo wa 29 gushika ku murongo wa 39. Rero dutegeyo nk'umukama atuyagire muri bino bisomwa vyose tugira dushikirizwe. Yaga mukama, umusavyi wawe aguteze yompi. Ivyo dusoma mu gitabo ca mbere ca Samueli. Muri irya misi Samueli yakorera umukama imbere y'umusaserdoti yitwa Heli. Muri ico gihe umukama yavuga na buhoro kandi ukubonekerwa kwari imboneka rimwe. Mugabo umunsi umwe Heli yararyamye mu mukingo iwe, amaso yiwe yaratanguye guhuma, mbere ntiyaragishobora kubona neza. Itara ry'Imana ntiryari bwazime. Samueli nawe yararyamye mu ngoro y'umukama ahari isandugu nyeranda. Umukama rero aramuhamagara ati, Samueli, Samueli. Nawe yishura ati, ndarengutse. Aca yiruka kwa Heli ati, ndarengutse kuko umpamagaye. Heli nawe ati, sinaguhamagaye, subira kuryama. Aragenda kuryama. Umukama arasubira kumuhamagara ati, Samueli, Samueli. Aragenda kwa Heli ati, ndarengutse kuko umpamagaye. Heli nawe ati, mwananje, sinaguhamagaye, niwisubirire kuryama. Samueli ntiyari bwamenye umukama, n'ijambo ryiwe ntiryari bwamushikire. Umukama asubira guhamagara Samueli ubwa gatatu, nawe arava hasi agenda kwa Heli ati, ndarengutse kuko umpamagaye. Heli rero aca arategera ko ari umukama yahamagaye nyamwana. Niko kubarira Samueli ati, genda wiryamire, nihagira uwuguhamagara uraheza uvuga uti, yaga mukama, umusavyi wawe ariko arumviriza. Samueli rero asubira kuryama mu kibanza ciwe. Umukama araza arahangama aho, arahamagara nka mbere ati, Samueli, Samueli. Samueli nawe yishura ati, yaga mukama, umusavyi wawe ariko arumviriza. Samueli arakura, umukama bari kumwe, nta na kimwe yigeze ata mu vyo yari yamubwiye vyose. Isirayeli yose kuva Dani gushika i Beresabe imenya ko Samueli yari yashimwe ngo abe umuhanuzi w'umukama. Iryo ni ijambo ry'umukama. Ndi hano ndaje mukama, ndaje gukora ivyo ushaka. Ndi hano ndaje mukama, ndaje gukora ivyo ushaka. Nari nizigiye umukama nshimitse, yaranyegereye arumviriza ingene ntera kamo. Hahiriwe umuntu yizigiye umukama, atagendana n'ababisha bazingamiye mu binyoma. Ndi hano ndaje mukama, ndaje gukora ivyo ushaka. Inkuka n'imperezwa vyari ubusa kuri wewe, warantabaye ndabimenya. Eka ivyo baguhereza vyose ntavyo wari ushimitsemwo. Niho nitora nti, ndi hano ndaje. Ndi hano ndaje mukama, ndaje gukora ivyo ushaka. Ivyanditswe kuri jewe mu gitabo bintegereza gukora ivyo ushaka. Mana mfise, amabwirizwa yawe aranezereza kandi ndayashize ku mutima. Ndi hano ndaje mukama, ndaje gukora ivyo ushaka. Narataziriye inkuru nziza ishengero rikoranye. Raba sinobinuma, nico wiyiziye mukama. Ndi hano ndaje mukama, ndaje gukora ivyo ushaka. Ivyo dusoma mu nkuru nziza y'umukama wacu Yesu Kristo, nkuko twayandikiwe na Mariko Mweranda, ni mu kigabane ca mbere kuva ku murongo wa 29 gushika ku murongo wa 39. Bavuye mu sinagoga, Yesu ari kumwe na Yakobo na Yohani barora kwa Simoni na Andrea. Inabukwe wa Simoni yari ku musego arwaye inyonko. Buno nyene baca baramuvugira
nawe aramwegera amufata ukuboko aramuvyura. Nyanyonko ikirakira aja mbere mu vyo kubaza Imana. Ku mugoroba izuba rirenze bamuzanira abarwayi bose n'abasazwa n'amashetani. Igisagara cyose cari cakoraniye imbere y'inzu. Akiza abarwayi benshi bababaye kwinshi, amashetani nayo akayirukana yose, kandi ntiyayareka ngo avuge kuko yarazi uwo ari we. Bukeye Yezu ahengera umutwenzi utarakika, aravyuka arasohoka aja ahantu hiherereye abariho asengera. Simoni n'abo bari kumwe bamuja mu nyuma, bamushikiriye bati bose bariko barakurondera. Nawe ati hogi tuje mu bindi bigwati ndahigishe naho, kuko arico canzanye. Aragenda rero yigisha mu masinagoga y'ubugarire bwose, kandi yirukana amashetani. Nitwakirize yompi iyi nkuru nziza ya Kristo. Bavukanye Ntorezimana, ejo hahise twarumvise ukungene umukama yumvise igisabisho ca Ana, araheza aramuha umwana w'umuhungu yari yamusavye. Uwo mwana Ana acamwita Samuel, nukuvuga Imana irishura. Amaze kuronka uyo mwana, Ana nkuko yari yavyemereye umukama akabishikiriza umukama, agaheza akamutura indagano yuko niyamuha umuhungu azoca amumugabira. Yarahavuye ararangura ico yemereye umukama, aramuzanira umukama, amwegurira umukama rwose. Samuel acaherezwa mu ngoro y'Imana abari haguma kugira ngo akorere umukama. Aha Ana aratwigisha ikintu ciza rwose. Ana ntiyashimye guca yiyugaranira kuri iyo ngabire y'umukama nkuko bikunze kudushikira kenshi, ugasanga twama dusaba ibintu Imana ari vyo umenga turahamiye cane, tukavyiyugaranamwo tukibagira Imana yabiduhaye. Tugahimbarwa rwose n'ivyo Imana iduha gusumvya guhimbarwa ubwa mbere nayo. Ugasanga mbere burya turondera Imana atari uko twumva ko dufise ico dupfana gikuru nayo, ariko kuko dushaka ivyiduha, hama ibiduhaye tukagira tuti nico twapfana, ukabura umuntu yakamanganiye. Ana aratwigisha yuko Imana irahambaye, kandi mbere irahimbaye, iraryoshe gusumba ingabire zose yoduha. Ana akumva ko Imana imurutira rwose uyo muhungu yamugabiye, yamutera akanyamuneza no kwiyumva no kumva ko yashitse urugo koko kwa Elikana. Araheza aramugabira umukama, aramwegurira Imana. Bantu mwese muzi ko Imana yabahaye ibintu, ariko ntimuhindukire ngo muyikengurukire. Mu vyo yabahaye muyiture, muyishimire, mbere mwebwe nyene mwiture yo nyene, muheze muyikorere, muyihereze no mu banyu, kugira ngo yamironka abo yikora ko ngo igume imenyesha urukundo rwayo muri ino si irukenye. Muheze rero muhakure, twese mbere tuhakure iyo nyigisho yuko umukama aratugabira ari uko ashaka yuko natwe tumenya ko ari we ngabiri heti izindi zose dushobora kugira mu buzima bwacu, tukamurutisha ivyo aduha vyose, mbere tukanamurutisha n'ubuzima bwacu, kuko ararengeye vyose. N'uyu rero Samuel twumvise uyu munsi, Ana yaronse agaheza akamuhereza umukama. Tukumva ingene Imana yamuhamagaye ubwa mbere, Samuel atavyo yarazi, akaguma hushagirika yiruka kwa Eli yibaza ko ari wamuhamagaye. Aha turahakura inyigisho nyinshi kubijanye n'ivyo kwitaba umuhamagaro wo gukorera umukama muri bene wacu, eka mbere no kumihamagara ariyo yose, ari niyo yose yukubaka ingo. Ikigwa ca mbere nuko ukwitaba umuhamagaro yuca nkuriya, nukwibuka yuko ari Imana ubwa mbere izi wacu, igaheza ikatwakura mu mutima wacu, kandi ko kwitaba umuhamagaro ukuwitaba neza ari ukwitaba Imana ibiduhamagarira gufata intumbero y'ubuzima iyi canke iriya, nko kuyikorera, nko kwitaba ijwi ryayo. Nikube gusa uguhitamwo ubuzima ubu canke buriya biduciyemwo canke turabira ku bandi gusa, ariko tukibuka yuko ubuzima bwacu twabuhaye umukama mwibatisimu ngo bandanya buyoborwa n'Imana nyene, igihe buhitamwo aho bubandaniriza umuntu ariko arakura, agaheza agahitamwo ubuzima bwiwe yumva ko ivyo ahisemwo ariko ko ibanga asangiye n'Imana.
Kwitaba rero neza umuhamagaro wacu si ukwitaba gusa ugushaka kwacu ivyo dupangapanga vy'ubuzima bwacu twishakira, ariko nubwo tubiringaniza tukabiringaniza twumva yuko tubitumbereza mu ntumbero y'ukwakira urukundo rw'Imana yatwitanze ikazi wacu igaheza ikadushiramwo icifuzo twayaze nawe. Gushobora guhitamwo kwihebera Imana bisaba umwanya wo kumviriza Imana yuko yagutoreye vy'ukuri umuhamagaro. Muri ivyo vyose bishika mu gisabisho no mu mpanuro nyinshi umuntu agenda araronka mu buzima bwiwe, eka mbere no kumenya uwo mwubakana ugashinga urugo kumwe n'uyu canke kumwe n'uriya, bigasaba yuko ubisaba umukama akagufasha kumva neza uwo nyene yakugeneye, ntuhitemwo gusa kubera ibishobisho vy'ivyo ubona inyuma, ariko ukumviriza mu mutima wawe aho Imana igutumbereza. Ukwitaba umuhamagaro neza rero n'ubucuti tuba dusangiye n'Imana ubwa mbere, gutyo biraheza bikadukuza bigakuza igikorwa c'Imana mu buzima bwacu, nk'uko tuzobibona vyagiye biraba mu buzima bwa Samuel. Kuba mu muhamagaro wacu nk'abanywanyi gose n'umukama yatwitanze mu rukundo akatwumvisha aho twotumbereza ubuzima bwacu. Umuhamagaro rero w'ubuzima rukristo nukubaho tugerageza kugendera imbere y'umukama, tukareka ku munsi ubuzima bwacu bukaza buragengwa n'ijambo ry'Imana, tugahereza ubuzima bwacu Imana mu kuri. Ntitubeho nko kumenga ni ubwo twigunganye, ubwo turonderamwo gusa inyungu zimwe z'ukwigunga zigarukira gusa kuri jewe n'utwanje, ariko ugasanga biratunanira kumenya akanyamuneza ko kwiyugururira Imana no kwiyugurira bene wacu, tugakorera umukama muri bene wacu, tukitaba ijambo ry'Imana rikadukoresha rigakora ivyiza mu buzima bwacu, kuko umuntu wese abaho yigunze gusa ku vy'inyungu ziwe zigarukira ku mbibe z'ubuzima bwiwe ukwiwe, ntiyigera amenya akanyamuneza ko kugenderwa n'Imana mu gukorera abandi, mu kwiyugurira abandi, akitangira ineza y'abandi, akitangira ineza rusange mu gukorera abandi muneza. Ikindi cigwa tuhakura nuko tubona ko bwa bundi kwitaba umuhamagaro si ikintu coroshe, kirasaba umwanya kandi bigasaba kurimbura neza, gushishoza neza, kumviriza ayo majwi yose aducamwo, tukamenya gusobanura iry'Imana iryo ari ryo. Ivyo rero ntawe uvyifasha. Umuntu yamakenera uwundi amwunganira, na cane cane twese turakenera eklezia itwunganira mu nyigisho, mu gisabisho, mu mpanuro, igaheza mbere ikanadufasha kwakira umuhamagaro wacu, ikadufasha kuwuhereza Imana. Nk'uko tuvyumvise kwa Samuel, nawe nyene vyamunaniye kwibwira neza ko ari Imana iriko iramuhamagara, akarinda gufashwa na Eli, umusaserdoti Eli. Mu kuzirikana neza umuhamagaro wacu, turakenera rero abo bagabo bapfasoni bamize koko akabuye k'abagabo mwibanga, bagaheza bakaba bafise ubuzima koko bunywanye neza n'Imana, kugira ngo natwe badufashe kumva mu bunywanyi bwacu n'Imana ingene Imana itugendera, ingene Imana iriko iraduhamagara, ingene Imana iriko iradutumbereza mu nzira y'icankiriya. Umuntu wese yamakenera kunganirwa na mugenzi we. Dusabena cyane cyane ugwaruka uyu munsi rurondeza umuhamagaro warwo, kugira ngo ku nzira y'ubuzima bwabo baronke koko abagabo n'abafasoni b'umutima n'umuzirikanyi bigororotse imbere y'Imana, bagendera imbere y'Imana koko, kugira ngo babafashe kurimbura neza no kubona umuhamagaro wabo. Kuko umuhusha tunga w'ubuzima, umuhusha tunga w'akanyamuneza k'ubuzima ahusha umuhamagaro wiwe. Gutyo biciye mw'ijambo ry'Imana eklezia yamidushikiriza, bigaca no muri uko guherekezwa n'abandi bamaze gukomera mu muhamagaro wabo, bigafasha ugwaruka kubona neza ico Imana ibahamagarira, kandi bigategura kazoza keza kubu buzima bwacu twese, ubuzima bw'igihugu cacu n'ubuzima bw'eklezia. Mu nkuru nziza dureje kumva umunsi wa mbere wa Yezu i Kafarnaumi, umunsi wugurugwa kare rwose n'umwanya ukwiye w'igisabisho caho abana na se wiwe, agaheza rero agaca kurikiza vya bikorwa vyo kumenyesha no kwigisha ijambo ry'Imana, ibikorwa vyo gukiza no kuvura abagwayi, kwirukana amashetani, ibikorwa koko tubona ko ari vyirukana inabi bikigizayo ivyago n'amabi bibabaza ubu buzima. Ivyo kandi akabikora araheru mu masinagoga canke mu mazu ya bamwe nko ngaha twumvise kwa Simoni na Andrea, aho akijije inabukwe wa Simoni. Bavukanye dusangira ijambo ry'Imana. Mbega wewe umunsi wawe utangura gute? Mu ndinganizo y'ubuzima bw'umunsi wawe uribuka guhera ku kubanza
guhura na data ukahakura ijambo rikugumya rikaguherekeza mu buzima bwawe, ukumva ko mu ndinganizo y'ubuzima bw'ibikorwa byo ku munsi ukora kugira ngo amabi ababaza ubu buzima yigigweyo, kugira ngo ineza igwire mu bantu. Uraho mu bikorwa vya misi yose, aheru mu bikorwa by'ubuzima ukorera inyungu ya benshi, canke uraho mbere mu migendane ya misi yose, mu mihana canke aho hose ugendera, ukumva ko ubaye inkuru nziza aho hose ubuzima bwawe bugeze, inabi ikigigwayo. Hariho bamwe mbere umenga baringaniza inabi, bagategura kugira nabi. Ntuburiko uraca mu makanda ya Yezu Kristu, ntuburiko uritaba umuhamagaro wawe, uriko urahusha inzira y'ubuzima. Muzu kwa Simoni aciye akiza inabukwe wa Simoni. Inabukwe wa Simoni akize, aca atangura kubasukurira, arabazimana. Ngubu buryo bwiza rero bwo gukengurukira Imana, no gusukurira umukama, no kumukorera. Yezu aradukiza akadugirira ivyiza kugira ngo dukire, tubohoke, twidegemvye, dushobore kumukorera no gukorera bene wacu, twuzuye akanyamuneza k'igikorwa ciwe muri twebwe. Hari abantu benshi baronka ivyiza vyinshi Imana ibaha, hari abantu baronse ivyiza vyinshi umukama yabahaye muri ubu buzima, ariko bakibagira kumukengurukira, bakibagira kumukorera, bakibagira guhereza Imana mu vy'Imana yabahaye, bakibagira gukorera Yezu Kristu muri ekleziya isanzwe ari umubiri wiwe, isanzwe ibandanya igikorwa yatanguye hano kw'isi co gukiza no kwigiza kure inabi mu buzima bw'abantu. Umuntu atigera yuguruka ngo yugurure umutima wiwe akorera Imana muri bene wabo, ntiyigera amenya akanyamuneza karama k'umutima. Nta kintu cama gihimbara nk'igihe ubuzima bwacu buzanya akanyamuneza mu buzima bw'undi, mu kwigizayo inabi babaza, mu kwigizayo ivyago, mu kwigizayo ivyo vyose bizana amaganya, bikabuza abantu ukwishira no kwizana. Dusaba Mukama kugira ngo mu vyiza adahengeshanya kutugirira, twame duhitamwo kumukorera wenyene, tukamukorera muri ekleziya no muri bene wacu. Mukama Yezu Kristu, dukize iyo ngwara y'ukwigunga, ugasanga tuguma dusiganwa gusa n'inyungu zugaraniye ku mbibe z'ubuzima bwacu twebwe twenyene, bikatunanira kugurukira neza urukundo rwawe, bikatunanira kugira umutima wiyuguruye ngo tugukorere muri ekleziya, ngo tugukorere muri bene wacu. Duha imisi yose iyo ngabirano y'ukumenya kumva ijambo ryawe neza, kurizirikana neza, kuryumvamwo ico duhamagarira ku munsi, no gushobora rero kugamburuka tukagukorera, dushigikiwe n'ubukomezi bw'iryo jambo, bikadufasha kubaho mu buzima bwacu twitaba koko umuhamagaro dufise ko umwe wese aho wamuteretse. Amen. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen.